aha neza na neza turi mu ntara ya Ngozi ku cicaro gikuru ca microfinance yitwa Icode canke tugombe tuyite Icode microfinance. Abakozi rero bo muri iyi microfinance baratabaza ibanki nkuru y'igihugu ko yosimbirayo kugira ngo irabe ibihakorerwa. Nuko none hoba habaye iki? Byatanguye gute? Ubu bigeze he? Ngo vyoba vyatanguriye ku mu auditeur asanzwe akorera muri iyo banki. Mu yandi majambo, umu auditeur n'umuntu akorera mwishirahamwe kanaka, mugabo igikorwa ciwe nukuza arasuzuma ko amafaranga akoreshwa mw'iryo shirahamwe canke mw'ubwo rwego akoreshwa neza, hanyuma akaza arerekana kumbure n'ukuntu ibikorwa bijanye n'amafaranga vyokorwa. Uwo mu auditeur rero yarasanzwe akora muri Icode, ngo yarakoze akazi kiwe nk'uko bisanzwe, hanyuma ngo asanga ibikorwa bikorwa mu manyanga. Ayo manyanga rero wakaba yakorwa n'uyu muyobozi wa Icode, akaba yitwa Felix Niyonsaba. Ngo amwe muri ayo manyanga yari yerekeye itangwa ry'amadeni, ngo akaba yasanze umuyobozi atanga amadeni uko ashatse kubo ashatse, ngo akabikora adafashanije n'abo bakorana. Kandi ivyo navyo ngo bikaba biteye kubiri na reglement intérieur igenga Icode. Mu bisanzwe ngo ibintu biriko biragenda uko, ngo ntaba yarenze ayo mategeko agenga Icode yonyene, ngo aba yarenze n'amategeko ya banki nkuru y'igihugu. Nuko rero ngo amaze kubibona yaciye yandika icegeranyo agiha conseil de surveillance na conseil d'administration, hanyuma ngo n'umuyobozi araronswa ikopi. Ngo bimaze kugenda uko, uyu muyobozi yoba yaciye akura uyu mu auditeur. Murumva yuko ashobora kuba yashavujwe nako gatabi yari yamuseseye. Ngo niho rero conseil de surveillance baca bakorana baraba yuko ivyo uwo mu auditeur yavuze ko ari ukuri canke ari kinyoma. Ngo bamaze gukorera ku vyo yari yavuze basanga koko nukuri. Ngo niko guca rero bakoranye na conseil d'administration bahagarika iyo ngingo yari yafashwe n'umuyobozi, hanyuma wa mu auditeur asubira muri vya bikorwa vyiwe. Ariko ngo naho yabisubiyemwo, uyu muyobozi ngo ntibasubiye gucana uwaka, ngo yabandanije atamworohereza. Wakaza aramwandikira makete y'urutavanako, ya makete y'ukwisigura, ngo arateba aramunaniza, yereka conseil de surveillance na conseil d'administration yuko uwo mu auditeur ariko arakora nabi. Abo nabo ngo baratevye baravyemera, hanyuma uwo mu auditeur basubira kumukura. Ngo baciye bamushira muri service ya recouvrement. Abakozi ba Icode rero muri rusangi bamaze kubona ivyabaye, niho guca batabaza BRB canke ibanki nkuru y'igihugu kugira ngo inyarukireyo ikore amatohoza, irabe ko vy'ukuri ivyo bintu biriko birakorerwa muri Icode ari vyo. Ngo isanze ari vyo, ikingira inyungu z'ishirahamwe Icode kugira ngo ntirisenyuke. Ngo muri iyo ntumbero yoba ikingiye n'abanywanyi ba Icode, eka mbere ikabikingiye n'abakozi ubwabo. Aba bakozi rero barasaba ko BRB yonyarukirayo, hanyuma igakora amatohoza yimbitse. Murumva yuko mu gihe hadakozwe amatohoza canke mu gihe atacokorwa, ko n'inyungu z'igihugu zoheza zigahungabana, kuko mu gihe
hariko hararengwa amategeko na berube ibiriko irahahombera. Reka ndangirize ngaha, ndizeye yuko abo muri berube aka kamo bahejeje kukumva. Ibisigaye navyo ntimwibagire kugira subscribe, ntimwibagire kugira j'aime, ntimwibagire no gufyonda kuri ka kazogera. Reka rero twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu nawe atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ibibanza turacabifise.